rero bashasha bariko baraza bazobahenda babwire ngo hanze hari amahera ndabahanuye muze mwirire bike muryame kare babwira ngo ntibataha bamara imyaka 10 nowe botaha gute ko birirwa mu kirori barashika bakibagira ko basize abana bakibagira ko basize imiryango bagatangura kwega imyotsi bagatangura kuja kurya ibirori ubusambanyi nukuri barateye isoni kandi ndateye ivyatsi umuntu wese azi ko yajina akaca aza kwifata nkuko mu mahanga saho kuza kuryohererwa mu mahanga nahantu uje hanyuma ugasenga Imana ikagucira inzira ukazova muri ayo mahanga amahoro si ahantu ho uza kwigira indayi ukabigitabanga ndateye ivyatsi bameze uko hama muze mwirinda babahenda ngo babatorokeshe umuje ngo mwibarabara ubo nyene ubwabo bararushe baragowe hari abantu bari ahantu kugira baronka akazi ari Imana impa benshi muri bo nukwidandaza no gukora uburaya aribo bariko baratukisha n'abakozi bari ino muri Saudi abantu bose bacavuga ngo reka ngo umugore agiye hariya ngo acabimaraye uzokareka kubera azobagwaye vyanse ko akora nawe bazashaje kumufunga amezi 6 ashike no mu Burundi bamufunge kubera iki mutaremesha abandi bantu mugashaka kubaca intege kubatera ubwoba jenzo kwama nababwiye uzoba barababare kuko nta kazi mwe mwampaye mwe muntu nta kazi mwampaye kandi mu ntege amanzo kwama nababwiye nibindi abavuga ngo uzi byo mu nzu ukora mu ndazi byinshi kubera mvugana n'abantu benshi nuko rero botagutura se amahera yo gutaha amahera yabona yo kwigira neza bambara neza kuruta bamabuja babo hello muraho mumeze neza nizere ko muri impore nanje ndashima aho mperereye hama nubwo umwanya nafise muke ariko mbaye oblige yo gufata kano ka video bivanye na commentaire nyinshi nagiye ndabona ko babonye ka video gaheruka bamwe bavuze ngo urukuragumura ngo abakobwa ngo nibaza ngo bace banka kazi je nabagumuye bamugira commentaire mubanje kumviriza ibintu byose umuntu yavuze hama mukabisobanukirwa muhaje kubisobanukirwa mukaca mukomanta kandi iciza subuja mutukana si cyumvira ushikiriza nawe gishikirize kumbure hari gihe cyofasha ubundi muntu ataciyumviro naho ufise cyo gushikiriza irenganire nta kibazo jewe sinabagumuye ariko narabibasiguriye byose kandi sinobigarukako kuko ibyo nababwiye nivyo nzi harabavuze ngo uzi byiyo nzimwe ngo ukoramwo ngo ivy'inzo zose zo muri Saudi urabizi jewe ndi mu magroupe menshi y'abakozi bari ino ingorana abakozi bari ino duhura nazo nyinshi 90% ndazimenya kuko umwe wese aravuga ati James ikibazo iki mu nzu ndimo hari ikibazo iki nico gituma menye ibibazo byinshi ndase n'abagenzi bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye nabo nyene twaganiriye ariko abo rero babivuga kandi uco usanga ari babandi batariko bakora mu nzimwe utona harura n'inzu bamaze gukoramo mwe kubera iki mwahavuye mutagumye muri izo nzu mwakoramo jewe nta muntu numwe nigeze mpamagarira kugumuka ngo azareka akazi no izo commentaire mugira bamubanza mwumvirize kabisa ndabisubiyemo rero ico navuze hari bavuze ngo ukwezi kumwe ngo urukora babwira ntibakore yes ndababwira bikunaniye gahebe hakiri kare kubera iki ugaheba hakiri kare
umwarabu bamuha amezi 3 yo gupima umukozi. Ni kuvuga urashobora gushikira mu nzu mbi aho muvuga ngo none mweko mwahevye ubuzima ukaja ku bundi. Tureke kubabwira umuntu avuga ikirundi ukamusigura ibibazo afise, hanyuma akabwira umukoresha wawe ati rero kuri ibi bibazo bihari raba bigabanye, nimba ivyo ataguhinja zuramugaburira. Hari igihe ushika mu nzu nshasha abagore bino bakunda kuryama, hari abo usanga ari abanebwe badateka indya bazigurira hanze, urumva ugasanga ntuzi kwatsa izi mbabura zino, ntuzi ngo yatswa gutya, nubwo bahari indya muri frigo ugasanga ntuzi ngo irya mashini ishusha indya babishusha gutya, utomboyeho zikaba ziriyo naho zoba zikanye urumva wozirya. Mugabo rero ugasanga nta n'indya akunda kuba afise muri frigo. Birashika hari abantu bashika ahantu hatagira indya, ntumve ngo baragura abakozi, hariho n'ababa babaguriwe n'abana babo bakenye nyene nabo nyene bafise amikoro make. Rero ikindi kandi nuwashika ahantu ugasanga umukoresha wawe ntaguhaye telefone, hari aho ushika akakwima telefone. Akwimye telefone, ikintu ca mbere kizogufasha ni ugukora cyane, uze umwereke ko ukunda akazi, ukore, urumva ukore ntakubonemwe ubunebwe. Hari igihe azovyura umutima w'ikigongo akavuga ati ko akora reka ndamuha telefone. Niyabona uri umunebwe my friend, nta telefone azokwigera guha, azovuga ati ubundi araryama atani telefone afise, yoronka telefone naho yokora iki? Yosubira gukora akazi akaca nayikwima, akayikwimira n'ico. Hariho n'ubundi rero uzokorera neza, ukamukorera neza akazi ukitanga, ariko telefone akaruka yikwimye. Niyayikwima umenye ko yarushe. Hari ababa bamaze kuzana abakozi nka 4-5 bagatoroka. Rero amaze kubona abakozi bo batoroka aca kwima telefone kugira ngo ntuzuraganira n'abantu bo hanze ngo bahave bagutorokesha. Arayikwima telefone, ariko iyo mubanye neza naho yokwima telefone uravyihanganira ugakora, kuko ubuzi icyakujanye. Ihangana ukore, utuma ukora iyo myaka 2, kuko uba ufise ikintu cyakujanye, ufise intumbero yawe. Ntuco uheba akazi ngo nuko akwimye telefone. Arayikwimiye iwawe mugara gutiza iyiwiwe, akakubwira ati iyo wanje nzohora ndayiguha rimwe mu ndwi. Canke hariho n'uyikwima akaguha telefone ushaka kurungika amahera gusa. Urumva ni ugusenga Imana. Ushitse ahantu nkaho usenga Imana, kwaye ku muhungu wiwe ku mugoroba ugiye gukora ku mukobwa wiwe, ugasanga ukora inzu nka 4 ku munsi umwe. Mwoca mubwira uwo mukozi ngo nibagume ukazi ngo twese ngwino ngo nugukora gukora inzu 4, izo na office ntizemera. Yemera ko umukozi akora mu nzu imwe, ariko ntibisigura ko tutagenda handi ngo dukore, turakora, ariko hari ibintu by'indenzarugero. Rero iyo ushitse ku mukoresha wawe ugasanga ni wa muntu ashaka kugukoresha nk'uko inzu 4, uragaheba hakiri kare. No ndabisubiyemo mwongere muvuge ko ndiko ndabagumura. Uragaheba hakiri kare, kuko nutagaheba mu mezi 3 ya mbere my friend ntuzova muri iyo nzu. Mu mezi 3 ya mbere uba ufise uburenganzira bwo guheba akazi, kuko niho atakibazo na kimwe ugira. Nta kibazo na kimwe ugira, kuko bose aba yarakuguze, abazi ko niyagusubiza aho yakuguriye amafaranga yiwe barayamusubiza canke bamuha uwundi mukozi. Nico gituma ndababwira ati wasanze umuntu w'umumenja w'umugesera gahebe hakiri kare. Abo babosha kubera iki? Abarundi ntidukundana, tugira inzigo, tugira ifuhe, tugira ishari. Jewe ibi biganiro ntanga inspiration nayikuye ku Bakenya. Hari Abakenya nyene bakora nk'uko bakaganiriza bene wabo, bakaza barabibira amabanga. Ariko mu Burundi uri kuravuga ngo ngo ushaka kwishira ngo ku marezo sociaux, ngo ushaka ngo kugira ngo kumenyekana ibiki. Je sindiko ndamenyekana. Nimba ndiko ndakora ikiganira mfise akazi n'uwampaye akazi.
rero amaze kumpa akazi jewe nabonye ikintu nokora nababwiye ko inspiration nayikuye ku bakenya nabonye bakora nk'uko nanje naciye nimva ati nanje nkoze nka kurya abakenya bagira bakaza barabwira udusokre bene wabo bakiri bashasha bataramenyera akazi nk'ivyo bavyiza kuruta nico gituma naciye niyumvira kugira ibi ndafise no gutanga n'ibindi jewe Imana yarampaye impano ndafise n'impano yo kuvuga ku bindi atari ibi kandi rero ntimuzombuza kuvuga nkuko muriko muratukana muvuga ibiki n'abasanga imbose bambwira ibiki ariko ico nshimira Imana nuko benshi muri bo babishima kandi bashima n'inama zanje abatukana rero mubandanye mutukana naho ntovuga kuri ibi novuga ku bindi nibisanzwe mugabo kubera nkunda abarundi kazi bene wacu abandi bantu bashaka kuzino nanje nkiri mu Burundi narabura umuntu nobaza amakuru kuko n'umuntu avuye yumubajije nta kintu na kimwe akubwira afise imitima mibi hari ibibazo byinshi nahuye navyo iyo ndonka umuntu yari kunyibira nk'utubanga bitari kunshikira nico gituma rero je natanze ijya video mvuga ati akazi ubona utogashobora aho hantu kareke hakiri kare kuko niho uba ufise uburenganzira bwo gutwagwa kuri office we nyene aca telefone akavuga ati umukozi vyanse amaze gutelefona umukozi vyanse office imubwira ati mu mukozi tuvugane uburonse akaryo keza ko gusigura ibibazo ubufise muri iyo nzu urababwira ati nimba atakugaburira ati nta mpinja ankoresha mu nzu nyinshi baragihana ico ni ikintu bahanira bagahakwa no kukwaka umukozi urumva ariko ni warindira ukwezi kwa mbere amezi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ntazogutwara uzokora uzotera amanyama bagukubite bagubohe urumva uzovyemera ivyo wavumiriye muri amezi 3 ya mbere ukanka ko bagusubiza hakiri kare uzobikora kuko azavuga ati nina musubiza nta mafaranga yanje bampa rero hari abantu bameze nabi abo bose bigirisha abo bose bivugisha ngaho muri commentaire usanga inzu za mbere zarabananiye ugasanga bagahevye hakiri kare iyo kandi agusubije kuri office urasigura ibibazo byawe ukavuga ibyago ukoresha haba ari umurundi muvugana mu kirundi hanyuma akabibabwira bo mu kirimi wumva niyo mugize akantu nyene ko kudahuza dufate nk'ivyo bikorwa byinshi cyane cyane gukoresha mu zindi nzu uwo muvugana n'umuntu avuga ikirundi ukamusigura ibibazo office hanyuma akabwira umukoresha wawe ati rero kuri ibi bibazo bihari raba bigabanye nimba ivyo ataguhinja zuramugaburira hari igihe ushika mu nzu nshasha abagore bino bakunda kuryama hari abo usanga arabanebwe badateka neza amazabaye ku kazi hari uzokareka kubera azobagwaye vyanse ko akora nawe bazashaje kumufunga amezi 6 ashike no mu Burundi bamufunge kubera iki mutaremesha abandi bantu mugashaka kubaca intege kubatera ubwoba je nzokwama nababwiye uzoba barababare kuko nta kazi mwe mwampaye mwe muntu nta kazi mwampaye kandi munci intege amanzo kwama nababwiye n'ibindi abavuga ngo uzi ivyo mu nzu ukoramo ndazi byinshi kubera mvugana n'abantu benshi nuko rero hama muze mwirinda babahenda ngo babatorokeshe umuje ngo mwibarabara ubo nyene ubwabo bararushe baragowe hari abantu bari ahantu kugira baronka akazi ari Imana impa benshi muri bo nukwidandaza no gukora uburaya aribo bariko baratukisha n'abakozi bari ino muri Saudi abantu bose bacavuga ngo reka ngo umugore agiye hariya ngo acabe imaraye barashika bakibagira ko basize abana bakibagira ko basize imiryango
bagatangura kwega imyotsi, bagatangura kuja kurya ibirori, ubusambanyi. Ni ukuri barateye isoni, kandi ndateye ivyatsi umuntu wese azi ko yajina akaca aza kwifata nk'uko. Mu mahanga saho kuza kuryohererwa. Mu mahanga ni ahantu uja hanyuma ugasenga Imana ikagucira inzira ukazova muri ayo mahanga amahoro. Si ahantu ho uza kwigira indaya ukaba igitabanga. Ndateye ivyatsi abameze uko. Rero bashasha bariko baraza bazobahenda babwire ngo hanze hari amahera. Ndabahanuye muze mwirire bike muryame kare. Babwira ngo ntibataha bamara imyaka 10. Nowe botaha gute? Ko birirwa mu kirori. Botaha gute? Barafise amahera yo gutaha. Amahera yabona yo kwigira neza, bambara neza kuruta bamabuja babo. Rero ngaha ndazi baraza kuntuka, muze muntuke murimenya. Ntihagire numwe muri bashasha bariko baraza azohahamuka ngo agiye mwibarabara. Rero ngaha ndazi baraza kuntuka, muze muntuke murimenya. Ntihagire numwe muri bashasha bariko baraza azohahamuka ngo agiye mwibarabara.